ikaze kandi mu kiganiro niki ivyanditswe vyera bivuga ku muziki indirimbo. Ikiganiro twatanguye aho tugerageza kuraba vy'ukuri ingene Imana yahishuye ibijanye n'umuziki n'indirimbo. Hari amakuru menshi nuko ngoma ndabisubiramwo avuga ku bijanye n'umuziki n'indirimbo, ariko kiturongora twebwe nk'abizera n'ijambo ry'Imana. Ariko kandi birakenewe yuko turaba uko ijambo ry'Imana ribivugako. Twarabonye kuva mu itanguriro ingene Imana yaremye abantu ba mbere n'ingene tubona sekuruza w'abanyamuziki bwa mbere. Nyuma yaho twarabonye umuziki ushobora guserura igumbagumba umuntu afise umunezero, ariko kandi duheruka kubona indirimbo ya mbere bashoboye kuririmba abatubanjirije nk'ubwoko bwatoranijwe n'Imana aribo Bisirayeli bavuye muri Egiputa. Twarabonye ko ari indirimbo y'intsinzi, twarabonye ko ari indirimbo ifatanye n'agakiza. Tuza kubona ariyo ndirimbo y'ikoraniro, aho twabonye vy'ukuri yuko abizera ata n'ikindi kintu bashobora kuririmba uretse inkuru nziza, uretse ubutumwa bwiza, navyo vyanditswe vyera. Uno musi rero mwava mwibaza ati none harakurikira iki? Uno musi tugiye kuraba ingene abanyene bataziriye Imana bavuze ingene imeze bifatanye n'agakiza kayo, ingene akanya isase gusa Imana ibakuye mu gihugu ca Egiputa baca bahindukirira ikindi kintu atari Imana, hanyuma bakagisenga. Turabe kuvayo ni igice ca 32 umurongo wa 15 turashikana umurongo wa 19. Avuga ngo maze Mose arahindukira amanuka uwo musozi afise vya bisate vyose mu minwe biriko na ya mabwirizwa 10 vyanditsweko impande zose imbere n'inyuma. Ivyo bisate vyari vyakozwe n'Imana, kandi inyandiko zikorongoshowe kuri ivyo zari inyandiko z'Imana. Maze Yosuwa yumvise urwamo rw'abantu bayogora, abarira Mose ati hari urwamo rw'intambara mu mahema. Aramwishura ati ivyo numva si urwamo rw'abavuza akaruhuru ko kunesha, kandi si urwamo rw'abatambishwa no kunesha, ariko ni urw'abavyina. Nuko ashitse hafi y'aho bacumbitse abona ya shuri n'abariko baratamba. Ishavu rya Mose riba ryinshi cane, ata hasi ivyo bisate yari afise mu ntoke abimenera mu mucamo w'uwo musozi. Iki kiganiro duhejeje kumviriza ni ikiganiro cabaye hagati ya Mose hamwe na Yosuwa. Turashobora kwibaza ati none ikiganiro cahereye hehe? Twibukanye yuko bamaze kuva mu gihugu ca Egiputa, Imana yaciye ibatwara ibacisha mu bugaragwa bw'Isinayi. Kuvayo 19 niho hatubwira ngo mu kwezi kugira gatatu abisirayeli bavuye mu gihugu ca Egiputa ku munsi wako wa mbere niho bashika mu bugaragwa bw'Isinayi. Ni kuvuga Imana imbere yuko bashikana mu gihugu c'isezerano yari yarasezeraniye ba sekuruza, yahisemwo ubwa mbere kubanza kubacisha mu bugaragwa kubw'intumbero kanaka kumbure tuza kubona kandi tuzorushiza kubona no mu biganiro vy'imbere. Hanyuma hamwe no kubakura mu gihugu ca Egiputa, hari ivyo Imana ibarira Mose kugira ngo abwire abisirayeli. Ku murongo wa 4 havuga ngo mwarabonye ivyo yakoreye abanyegiputa, n'ingene mweho yabateruye mu mababa nk'ay'inkukuma akabaza niyari. None rero nimwamwumvira vy'ukuri mukitondera isezerano ryiwe, muzomubera inyegu yiharije yitoranirije mu mahanga yose, kuko isi yose ari yiwe, kandi muzomubera ubwami bwoko bw'abaherezi ihanga ryera. Ayo majambo uba ariyo ubwira abisirayeli. Tubona Imana ituma ayo majambo kuyabwira abisirayeli
Mose arayababwira. Hanyuma mu gice ca 24 Uhoraho yongera guhamagara Mose. 24:12 Uhoraho abarira Mose ati duguza hondi kuri uwo musozi ugumeho, nanje nzoguha ibisate vy'amabuye biriko ivyagezwe n'amabwirizwa ivyo nanditse ngo uvyigishe. Mose avana hasi na Yesu umufasha wiwe aduga ku musozi w'Imana, abarira babakuru ati muturorerere hano mushitse aho tuzogarukira aho muri, kandi raba musigaranye Aroni na Huri, nihagira upfa ikintu n'ubundi azoze kuri bo yitwara. Mose nk'umurongozi arahamagawe n'Imana, hamajanye n'umufasha wiwe nde Yosuwa. Bagiye guhura n'Imana, Imana iramuhamagaye kubw'intumbero yo kumuhereza amabwirizwa. Hanyuma tuza kubona bamarayo imisi 40 n'amajoro 40. Ariko rero bakiri ku musozi Mose akiko avugana n'Imana, tubona hari ikintu kiba ku bantu basigaranye nande na Aroni. Baca baza kuri Aroni bakamubwira bati Mose yatevye, bituzi ikintu yabaye, kubw'ivyo nuturonderere zindi mana dushobora gusenga, kubera ko Mose tutazi ico yabaye. Mu gice ca 32 ku murongo wa mbere abantu babonye Mose atevye kuri uwo musozi atamanutse, bakoranira kuri Aroni baramubarira bati ehe nuturonderera imana zo kutuja imbere, kuko umwe Mose yadukuye mu gihugu ca Egiputa tutazi ico yabaye. Aroni arabishura ati nimukure impeta z'inzahabu ziri mu matwi y'abagore banyu no kuy'abahungu n'abakobwa banyu muzinzanire. Nuko abantu bose bakura impeta z'inzahabu zo ku matwi yabo bazishira Aroni, arazakira azishira mu ruganda azicuramo igishushanyo c'imfizi y'inka agicongesheje itindo. Baravuga bati yemwe Bisirayeli, ngiyo mana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Umviriza ibintu biriko biraba Mose adahari. Mu gishingo c'Imana yabakuye mu buja, mu gishingo c'Imana yababahoje ukuboko kwayo guhambaye. Ya Mana yerekana vya bimenyetso vyinshi bitangaje kugeza yaho batangara bakizera. Ehe, barabonye yuko itagihari. Na Mose yarabari imbere, ntibazi ko akiriho, ntibazi ico yabaye. Kubw'ivyo bakeneye izindi mana. Aroni nk'umurongozi yarasigaranye abantu, arababwira uburyo bikora. Araheza acura impfizi y'inka canke ishuri kugira ngo ariyo isubirira ya mana yabakura mu gihugu ca Egiputa. Ku murongo 5 Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacu, arabitangaza aravuga ati ejo hazoba umunsi mukuru w'Uhoraho. Bukeye bazinduka kare batanga ibimazi barabiturira, bazana n'ibimazi vy'ishimwe, bicarikwa no kurya no kunywa, bava hasi baravyina. Umva ibintu biriko biraba inyuma yo kubahereza ikindi kintu atari Imana. Hanyuma Aroni araheza abo bubakira igicaniro cyo gushikana ibimazi vy'ishimwe. Hanyuma aratangaza ati ejo hazoba umunsi mukuru w'Uhoraho. Hanyuma bukeye bose baraza barashikana bya bimazi, baca baricara bararya baranywa bongera baravyina. Aba bantu bariko barishura ingene biyumva hampande y'Imana yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Ivyo biriko birabareba. Imana nico ibwira Mose iti Mose nyaragasa ugende uraba abantu bamwe wakura mu gihugu ca Egiputa. Ku murongo w'indwi kaduhere ku 8 inzira nabageze bayitaye atanakanya gaheze, bironkeye igishushanyo c'ishuri bacuze mu ruganda, bagisenze bagihaye n'ibimazi, baravuga ngo yemwe Bisirayeli, ngiyo Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Imana mu bwenge bwayo, Imana ibonera hose carimwe biriko biraba, ibona ivyo Abisirayeli barimwo
kandi iri kumwe na Mose, iramubwira inama zabo n'ibikorwa byabo ko barakora. Niho rero aya majambo twasomye tuza kubona Mose amanuka ari kumwe na Yesu. Bariko baramanuka rero Yesu aza kumva urwamo, avuga ngo je ndumva urwamo mu mahema. Yesuwa yashobora kuba ariko aribaza ko ari bijanye n'intambara, ariko Mose aravuga ati je numva ntabwo ari urwamo ruhagaze ku gutsinda cyangwa gutsinda, ariko ivyo ndiko ndumva ari abantu bariko baratamba. Ku murongo wa 19, nuko ashitse hafi y'aho bacumbitse abona yashuri n'abariko baratamba. Ishavu rya Mose riba ryinshi cane, ata hasi ibyo bisate yari afise mu ntoki abimenera umucamo w'uwo musozi. Mose amanutse, hari ibintu bibiri yabonye. Icambere yabonye ishuri yabaye urufatiro rwo gusenga kwabo. Ubwa kabiri abona inyishu bariko baratanga yo gutamba, yo kuvyina. Hano mu Kirundi dufise kuvyina ntibaserura bijanye no kuririmba, ariko mu zindi ndimi barerekana yuko kuvyina kwari gufatanye no kuririmba. None vy'ukuri ibi bivuga iki? Ku ruhande rumwe ntibitangaje kubera ko Abisirayeli ni bene Adamu umwe atumvira Imana, kandi ku gutumvira kwa Adamu kwatumye abazomukomoka ku bose baba munsi y'uburake n'urubanza vy'Imana. Hama Abisirayeli Imana kubw'urukundo rwayo n'ubuntu bwayo ibakura mu gihugu ca Egiputa, irabakuza ukuboko guhambaye, yerekana ibimenyetso byose babonye byatumye banaririmba ya ndirimbo y'agakiza. Mugabo ubu muri kano kanya Mose amaze umwanya batamubona, misi 40 babaye ahantu babona yuko bakeneye ikindi kintu kibaje imbere. Ivyo birerekana ko n'inyuma yo kuvuka ubwa kabiri umuntu arumvise ubutumwa bwiza abagikeneye umukiza. None ni gute hano hantu Imana ishaka ko dutahura ivy'umuziki n'indirimbo muri uno mwanya? Umviriza inyishu bariko baratanga kubijanye no kuvyina no gutamba no kuririmba. Hano ntibatubwira ivy'umuziki, ariko twarabonye ko muri abasokuruza naho muziki utagaragara biraboneka ko ibicurarangisho byari bihari, naho umwanditsi atabiserura. Turabona yuko ibijanye n'umuziki n'indirimbo hano vyakoreshejwe nabi, vyakoreshejwe kubwo guhesha icubahiro ikindi kintu atari Imana, vyakoreshejwe kubwo guhesha icubahiro ishuri, imfizi y'inka, ikintu giteye ubwo, ikintu giteye agahinda cane. Imana ikomeye, Imana ihambaye, ubwa mbere ni umuremyi wabo, ubwa kabiri ni umucunguzi wabo, ubwa gatatu ikeneye ko iryo sezerano rihagaze hagati yabo nayo rifatanye no kubacungura yuko babaho bamwumvira. None heraba inzira bagenye. Iki kintu bakoze gifatanye n'amabwirizwa ya mbere agize bya bisate bibiri yamena Mose. Turabe igice ca 20, igice ca 20 hano nyene kuvayo murongo wa mbere no gushika ku murongo wa 5. Imana iravuga ya majambo yose iti, ndi Uhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagira izindi mana umbangikanya, ntukishushanirize ikigirwamana gisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'isi canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzovyikubita imbere, ntuzobisabe, ko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ipfuha, mpora abana ibigabitanyo vy'abase, hageza ku runganwe rugira 3 no ku rugira 4 rw'abanyanga, hagirira ikigongwe abankunda bakitondera ivyagezwe vyanje, hageza ku runganwe rwabo ko ruzogenda rukurikirana gushika igihumbi. Umutima w'Imana uri kwiserura muri bino bisate vy'amabuye bihagaze kutashobora kuzana ikindi kintu gitandukanye nayo ngo umuntu acunamire, nta gushushanya bemerewe, nta kuzana izindi mana ngo babangikanye n'Imana imwe rudende umuremyi wabo, ntibazokwikubite imbere. Ariko
ni igihushane cibi. Imana irazi umutima w'abana b'Isirayeli, irazi ingene bameze, irazi ko bagikeneye ubuntu bwayo kugira ngo ishobore kubanagura, kugira ngo bashike abantu bakuze, kugira ngo bahingurwe rwose. Rero tuza kubona umuziki ukoreshwa nabi, ugakoreshwa habaye gushaka ikindi kintu atari Imana. Mbega uyu munsi umuziki wo gukoreshwa nabi nk'uko vyashikiye abana b'Isirayeli? Mu gusozera kino kiganiro cacu nashaka tuvyiyumvirire hamwe nk'abizera. Turafise ikibanza citirirwa izina ry'Imana, ico kibanza naco citwa urusengero. Akenshi tubonye bariko baravuza umuziki, abariko bararirimba bari aho hantu, turavuga ati by'ukuri bariko bacurarangira Imana, bariko baririmbira Imana, bariko bavyinira Imana, bariko batambira Imana. Ariko bimeze gute igihe izi ngabire zo kuririmba, zo kuvuza, kuvyina, gutamba ziriko zikoreshwa mu bindi bibanza tudashobora kwemeza yuko ari ibibanza vyitirirwa izina ry'Imana? Mbega vy'ukuri abo bantu bariko barakora bakoresha izo ngabire zabo batumbereye iki? Pawulo arabivuga neza mu ikete yandikiye Abikorinto igice c'icumi, ikete rya mbere, mirongo 31. Aravuga ngo iyo murya canke iyo mukora ikindi kintu cose, mube mubikora mu guhesha Imana icubahiro, mube mubikora mu gushimisha Imana. Kandi Yesaya ubwiwe arabivuga, intumbero yo kuremwa k'umwana w'umuntu kwari kubaho ahesha icubahiro umuremyi wiwe. Tuza kubona rero mu bice byose bigize ubuzima bw'umwana w'umuntu ahamagarirwa kubaho akora byose, abaho byose kubw'icubahiro c'umwami wiwe. Igihe uririmbye, igihe uvugije umuziki, igihe utamvye, igihe uvyinye, ukaba uri kubikora ivyo vyose atari ku ntumbero y'Imana imwe rudeni, Imana yahishuwe mu vyanditswe vyera mu bwuzure bwavyo, Imana yonyene umuremyi w'ibiriho vyose, muri ico gihe uba wahushije. Ndashaka twiyumvirire hamwe twese, mbega ahadukikuje nta mashuri yoba hari, nta kindi kintu atari Imana coba gihari, nta bigirwamana bindi vyoba bihari, turiko turunamira, turiko turikubita imbere, turiko duhereza icubahiro. Mwibuke ikintu cose dushobora gukora kidatumbereye guhesha Imana icubahiro ni icaha. Imana idufashe rero gusuzuma ingabire zacu, ingene tuzikoresha, yaba iyo kuririmba, yaba iyo kuvuza, yaba iyo kuvyina, yaba iyo gutamba, n'izindi zose zitadondaguwe hano nk'uko Imana izitanga. Turabe neza yuko tuzikoresha kubw'icubahiro c'Imana yacu. Imana irashirize kudutahuza. Tuzokomeza n'ibindi biganiro bizokurikira mu gutahura ibijanye n'ingene twokoresha umuziki n'indirimbo. Imana idufashe twese.